Ubuserukizi bw'Urwaruka muri komini Sare intara ya Bujumbura kuri uwa kabiri igenekerezo rya 19 Kigarama umwaka wa 2023 bwarifadikanije n'abanyeshure bo muri zone Kibuye mu bikorwa byo kwegeranya umusenyi uzofasha ahariko hubakwa ibirasi bitandatu kw'ishure shingiro rya Sagara riri muri iyo zone. Kizibaramada Pacifique arongoye inama nkuru y'Urwaruka muri komine ya Isare yasabye abanyeshure gukunda ibikorwa bakagamburukira abavyeyi. Byabaye ngombwa ko abanyeshure tubahamagara kugira ngo dufashanye muri no terambere ry'igihugu. Urwaruka nigo mushinge w'iterambere. Ibihugu byose byagiye bitera imbere bifashije n'urwaruka. Uko zino nguvu twakoresheje hano umusenyi twakoresheje hano nkuko bamwe bagiye murabibona nivyo hari barabara mugabo uvuye hariya kuruzi ntahangwa aho ruhera gushika hano nta modoka bikunda ko yoshika nugiriza n'umusenyi. Mugabo zino nguvu z'urwaruka zirafasha ishure abanyeshure abana b'igihugu baresanze bigako bitari vyoroshe. Ariko mu myaka iri imbere tugiye kuronka amashuri meza kandi ateye igomwe. Kandi muri uno rwaruka nyene rukora ko nabiro bikorwa by'iterambere biri mu bintu bimwe bazo kwirata nabo nibagera mu zabukuru bavuga duti natwe turafise ico twaterereye mu iterambere. Mumve rero ko abana banyu abuzukuru banyu ibi vyiza nabo bazovyamurako. Niyo mpamvu tubateye intege kandi gukunda ibikorwa. Nimwebwe Burundi bwejo nubu nimucika intege tunabantura cyane mu gihe tugiye mu buruko bw'igice cya mbere mu byo tugiyemo twitwararike gufasha abavyeyi muri byo bikorwa nivyo bizobafasha mu vyankenegwa nimwagaruka mu ishure mu gice cya kabiri. Urwaruka muri kino gihe rutwagwa na vyinshi aho turavuga urwaruka rufata nk'ibiyayura mutwe, urwaruka ruja mu ngeso mbi, urwaruka ruta amashure, urwaruka rutuba abavyeyi, urwaruka rutagamburukira abajeje intwaro mu bikorwa by'iterambere haba mu bikorwa rusangi cyangwa mu bikorwa bindi bavyatunganijwe. Rero tubasabe muri kino kiringo c'akaruhuko mugiye kuronka ivyo bintu vyose tudondaguye tubasabe kugira ngo muvyirinde, dusaba n'abavyeyi kugira ngo badufashe ku manuro muri kino gihe zirakenewe cyane. Yaciye hamagara urundi rwaruka ko rwofasha muri ivyo bikorwa kugira ngo iryo shure rirangire maze abandi bana bashobore kuronkaho bigira vyoroshe. Reveriye Harerimana ajejwe akarere k'indero muri iyo zone ya Kibuye yarakengurukiye ubuserukizi bw'urwaruka ku bikorwa vyo gufasha bakoze. Aca asaba abanyeshure ko batorambirwa kubandanya bafasha muri ivyo bikorwa kuko ari ryo terambere rirama. Ngomba sabe umwe wese kuco yakoze abandanye yiyumvira yuko nejo nitwamuhamagara ati ngo twongere duterere agacumu kubumwe hariya kuri Ekofo Sagara nawe azoheza akabanguka nk'uko uno musi mwagamburutse. Ntimurambirwe rero murabona yuko igikorwa kiyacari kirekire. Banyakubahwa namwe murongoye ino huriro ry'urwaruka tubasabe ntimurambirwe ejo nitwasubira kubahamagara kugira ngo mudutere intege kuri bino bikorwa turiko muzogamburuke kugira ngo na ntaryo rino shure turako ryohera. Nivyo uno musi ntibishobora kugenda biheze ariko ejo canke hirya yejo turi kumwe twese ndazi ko bizogenda neza nitwasubira kubahamagara canke nimasubira kwiyumvira kuza ngaha n'abandi murabatubwirira abo mu ntara nabo nyene mubabwire yuko umusenyi turavye aho uva naho uja kure ari ngombwa yuko hoba inguvu nyinshi cyane kugira ngo turako tworonka umusenyi ukwira bino birase bitandatu. Ni kano kanya rero nofata mu kubakengurukira nongere nsabe abanyeshure twagendanye abanyeshure turongoye nimurambirwe ejo nitwasubira kubahamagara nimuzokwiyumvire karagahohotero ahubwo ni muri wa mugambi wo gukora ibikorwa by'iterambere
tukateza imbere aho tuvuka, tugateza imbere aho tubaye, kugira ngo ejo hazosayangane nk'uko muzi muri wa mugambi w'igihugu, Uburundi bwose buzoba buteye imbere kandi Uburundi buzoba busa neza. Nta wundi muntu rero azobugira neza atari bande, atari twebwe. Iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.